hama Happy Riva nawe bo turiko turakorana jewe rero ndaba kubera umwe yarankoreye ubundi yarankoreye Happy Riva niwe akora neza bose tuvyumva kumwe bose n'abakozi barakora mugabo rero ngaho mbwiye mvuga umwe Dodo ariko arakora cyane muri ibi bihe naho jeje ya ariko muco nawe ariko arakora biravye ariko arakora rero je ngaho wancanganije n'ukuri ndabura uwo ntora n'uwo ndeka kandi bo yashikije ahantu iyi industry yanuzeye ya music hari aho yayishikanye mugabo turavye muri iki gihe Fani niwe ariko arakora rero ni Fani Yego turashimye. Ya turaguhaye ikaze muri TV yacu aho murakoze cyane. Turizera ko mumeze neza kanatsinda murabona ko bigaragara cyane mu mwanya aratubwira neza umuntu yamugiriye make up. Yego. Ya Sandy ni umuririmbyi navuga ko asanzwe ari umuririmbyi naho benshi muri kuma mubona no muri filme. Aro sinzi ko ndi kumwe na Sanita, sinzi ko ndi kumwe na Sandufisi hasa urumva turacari muri game byose muzobimenya filme ni yahera ko filme ntirahera kandi urugendo rw'abantu babiri Sanita na Sand ruracari rurerure ya ubu twomenya turi kumwe nande amwe bo abafana bonyene canke mwebwe nyenyene murashaka kujija hama mugabo tuvuge kuri Sand Sanita reka tumureke nakibaze turi kumwe na Sandi uyu mwanya yasanzwe yaririmbye indirimbo ndashatse kubivamo indirimbo ndayikunda cyane mbere yuko twinjira no mu kiringo ca filme sinzi ko ducishitsa kwa kantu gatoya kindirimbo ndashatse kubivamo sinzi ko hari byo dushaka kubivamo nabyo ngira uraza kubitubwira neza bo nashatse kubivamo ni indirimbo nyene ivuga ku bintu bya abantu turaririmba mugabo ugasanga tugira mu bintu byinshi bitameze neza niyo mpamvu navuze ati hako tworirimba ariko bijya turirimba ugasanga turiko dutanga ubutumwa mugabo natwe ubwacu nitwisuzuma tukora ibibi rero je navuze ati nashatse kubivamo kubera ko nabona ivyo turirimba bitajanye n'ivyo dukora no kuvuga wari washatse kuva mu gahama mugabo nabonye reka tubandanye duhanurana ntakundi ntitwava mu vy'Imana kuko nivyo bitubeshejeho mbe niye ndirimbo basi uvuga mu ndirimbo dusumaze gukora wakunze cyane kurusha izindi kugira ngo n'abafanza bariyo twumbirizako bon indirimbo zose je maze kurekura indirimbo ndayirekura mbona ko ndayikunda kuko ntabwo ikintu kibi canke ntakunda no gishira imbere ya public ngo bakirabe mugabo hariwe nyene nawe umuntu indirimbo sanga zimu inspira ndakunda indirimbo yawe ndakunda n'indirimbo Imana y'agakiza nayo nyene narimbanye na Sabasi nayo ndayikunda je nuvuga indirimbo en general zose ndazikunda indirimbo fisi ndakunda jiandaye igiswahili yo mperuka nayo nyene kurekura eka niyo narimbanye na Happy Riva muri we nukuri zose uzumvirije urasanga zirimo ubutumwa kandi bumeze neza nibyo ariko turashaka akapera k'indirimbo yawe nibaza ko nawe uko atangiye kwivuga ngira niyo nawe inspira cyane bo yawe ndirimba igice ca kabiri nico nkunda cyane kuririmba ubikora ku mugaragaro abansi babona ugakura umukene kucava kicarana n'abahambaye ukamuhindurira ubuzima ukamubahisha karamazi ducishiriza ko Sandi urakoze cyane tugaruke kuri filme ariko arakora nayo nyine numva ko ntasanzwe akora filme cyangwa se umuziki wonyene baba ariko barakurikirana cyane kuri channel yiwe hariko filme ya Sanita ariko arakora nibaze yuko sinzi ko bya biri mu byakuzanye kugira ngo ushobore kutubandaniriza igice cya kabiri cyangwa ari ibindi bintu byo byarakuzanye ushobora kutubwira muri make ibikorwa ukadutegura bya byatumye uzi bo urabona nyene iyo winjiye muri industry yaba muri music canke muri movie utegereza kuguma uri kurakora nyene ibikorwa udahagaritse uvuga ati ngo kwezi kuraheze atacuha yabafana utangura kubona ama comment reje maze gusohora Sanita part 1
narabonye comments nyinshi baguma basaba ngo ndabahe part 2 nayo nari bwategure neza bicaye bangombwa ko ngaruka mu gihugu kugira ngo ntegure part 2 rero ubu isa ni yarangiye mu minsi za coming soon turayihabwa reka tubasaba imbere bashobora kuyisanga hehe abakeneye kuza barakurikirana kugira ngo babe baraje gukora subscribe ikurikira abazi bayisangeho ni channel ya Sandindu w'Imana nibaza ko benshi bayize utarayimenya ni channel ya Sandindu w'Imana mukore subscribe muri iyi minsi Sanita part 2 irasohoka nutarabona part 1 aronkere hakajyo ko kwiraba nibaza ko abatararaba iyo gice cya mbere bashobora kuja kuri channel ya Mahomsen Sandi murayisanga ko ni filme nziza cyane abatarayibona ngira nose ntatwavuze abatarayiraba bashobora batamuzi mukeneye kubiraba bari kuri channel yiwe kugira ngo mushobore kwirabira ibyiza ariko aradutegura mumva ko ari na mwebwe mwamuzanye kugira ngo ashobore kutubandaniriza iyindi part 2 ya filme yiwe sinzi rero Sandi hari ikindi gikorwa cyo itarajya umuririmbyi sinzi ko ari cyo nyene bon benshi nibaza ko twibajije ko ari cyo gikorwa cyo cyakuzanye ariko urumva ko nibaza ko wari wazanye na filme yawe canke nabyo byari biri mu byakuzanye bo sinovuga ngo hanini nivyo byanzanye muga byahuriranye nuko nje mu gihugu cy'u Burundi gukora ibikorwa donc iyo nje ngaha ndaprofita kuraba famille muga nibikorwa biba binzanye hama itara ryo muririmbyi mu Burundi naryo nabyisanzemo igihe nari napanze cyo kuza nasanze navyo byateguye hama bica biba ngombwa ko ndabishikamo nuvuga byose byara ni Sandi hariho intunze tukumenya Sandi urisi wo wa Sandi Umoja TV abasanzwe bayikurikirana sinzi ko nabyo modo kumuco ko itariki irarekura ibintu bishasha mbega mwarahagaritse cyane mboni twahagaritse ahubwo hariho nyene interview nayo nyene mperuka gukora ndabisigura Sandi Umoja TV narayihinduye ubu ni One Family ugiye kwandika One Family nabije bikorwa byose bya Sandi Umoja TV byari bihari birahari nahinduye gusizina Sandi Umoja TV gituma nayihinduye nashatse gukura ko Sandi kubera Sandi ndayikoresha mu bindi bikorwa byiwanje mugabo urumvise Sandi Umoja TV na One Family urumva ko bifitaniye isano ntibyahindutse cyane One Family Sandi Umoja TV hama muri One Family TV nshasha nyene nkaba fise ivyivugo shaka gukorera ko bijanye no gufashanye n'abantu kujya nyene yego nibaza ko abariko bibaza impamvu Sandi Umoja TV tariki irabandanya ndibaza bashobora kuja kuri One Family mukabandanya mubona ibikorwa bya Sandi canke ibikorwa byariko bibera kuri Sandi Umoja TV ni Sandi asanzwe umuririmbyi akora umuziki nabwiye ko arikaje no muri film mbega Sandi ubatangiye kuririmba ryari mu bisanzwe canke mu ijambo rimwe jewe nabivukiyemo mugabo sinovuga ngo kuja en public ntabwo nashotse inja nyene kuririmba nyene en public mugabo naratangiye Sunday school ndakuranja muri kwaya ndaririmba mvuye ndirimbye nca muri 2009 niho niyungani na Faraja group basanzwe bakina ibikino vya mareresi nabo nyene ico gihe twarakina muri Faraja bikaca ku radio hama hariho na group yanyizeye nyene nkinisha movie muri ivyo 2010 hama iyo movie ndayikina nyene sinzi niherezo ryayo mugabo ijya ni experience yanje aho bari bose abankinishije ijya ni experience uko yo isa kose ndayikeneye hama twari dufise na groupe ya music muri Faraja hama muri 2012 canja Canada ngiye Canada nyene ndibuka indirimbo ya mbere na mbere nayanditse 2013 ndandika indirimbo hama sinashotse ndirimba ariko nagiye kuririmba indirimbo ya mbere na mbere muri 2020 niho nayilansije kuri YouTube wayanditse 2013 jegeje none uvuga waririmbye indirimbo nyene wanditse 2013 cyo cyukuri naciye nkori yindi kandi ryane natangure ko kwandika n'ubu sindayirekura sindanayiririmba no muri stage ariko yuko irakira ko none kiringo cyose ugira ngo banze hagereke kuririmba byagenze canke nta Jenny baza ko kira muntu afise igihe ciwe mboneyeho kuremesha nabandi baba bafise amatala ari abantu benshi bafise amatala mugabo bakiyabitse batabona aho bo bihera ariko je mboneyeho kubagira kubaremesha no kubatera intege ntago mvuga ngo kubaca intege Kirundi kiragoye kubatera intege kuko urumva ko nanje 2013 ariho nanditse muga nkaza gutangura kuririmba 2020 nukuri sinovuga donc sinabona aho nohera kandi nari mu bindi bintu ariko Imana yabonye ko 2020 niho hari hageze
niho hari hageze nico gihe niho nate indirimbo zingahe mukonda mperuka kulansa album mu mwaka uheze y'indirimbo 7 mugabo avant aho nari fise nk'indirimbo izindi zishika kuri 5 bivuze ko wazanye umuvuduko mwinshi cyane imyaka 2 yonyene uzureko yego Nize zose none ubu naho baba byagenze gutugira ngo usubire kwiyumvira kuja muri kariyeri ya filme na kariyeri ya filme urabona igihe naza mu mwaka uheze naraciye mu gihugu ca Tanzania ndakora collabo na Masamo Ipaja ndakora collabo n'utabati bukunza ngaha mu Burundi hama mugabo rero utavuga ati ngiye muri movie ngo kwereka niyumvire kuja muri movie subi inyuma na nabikubwiye ko mu kwicen muri 2009 nari mu mugwi wa Faraja Group twakina ama movie burya je filme sindayitanguye ubu filme ahubwo ni nayo natanguriye ko gusumbya indirimbo hama nyene nabonye ko no bandanya zose ni impano zanje ndashobora gutanga ubutumwa biciye mu ndirimbo kandi ndashobora gutanga burya butumwa nyene biciye muri movie so byose ni bikorwa byanje sandi nibaza ko ariko arabikora neza akanja mutweza ko sinzi ko uwo bufise urasi muririmbya ko inspira urabira kuko ari muri ndishobora kuvuga ati ndasi muririmbya ni inspira mu bintu byo kuririmba ndabira bo jewe novuga ko inspiration sinovuga ngo umuririmbyi uyu n'uyu ngo ndamudomeko oya ntabwo nodoma ko ngo umuririmbyi uyu n'uyu ariko bo bariho benshi nshobora kuraba indirimbo y'ibikanye inspira mugashaka kudoma ko ngo ni naka jeje nyene ndashobora kuyinspira nkakora ikintu nkavuga ati iki kintu ndashaka kukikompoza mu indirimbo yego yasendovuze ko nta muririmbyi yakwinspira nabwo uri inspira gusa nk'umuntu ahubwiye ati ucankwe urashobora kuvuga ati naka niwe adomina kurusha yone yanga turafise ifoto nibaza ko arabaririmbyi basanzwe banakina amafilme sinzi haba mu mpano ya filme canke muri kariyeri ya music urashobora kuvuga ati Abel je ndamwemera cyane aradomina gusumba Sabasi urashobora kuvuga ati Sabasi ni wamurya cyane bon Jenny baza ushaka mvuga ati urutu wundi sha jewe ariko basha kubera ko jewe siguye kira muntu wese akora ukwiwe hariho witanga muri ibi kandi hariho witanga muri ibi uravye Abeli aritanga kandi yaramaze kuja no gukora amakorabo hanze y'igihugu hama Sabasi nawe nyene uravye mu bikorwa byiwe aritanga rero umbwiye ngo ncagura umwe birangora gatoya erega barashobora ko bakora bose neza ariko aba ari umuntu umwe ategeza kurusha haburana babiri hagatsinda umwe santi jewe ndabemera bose bakora neza oya je nibaza ko fise droit none namba bose ndabemera kandi bose nkurikirana ibikorwa byabo ni navuga umwe sindavyibaza bose bakora neza yego bose bakora neza hari umuntu ushobora kuvuga ati ni wagina kandi akora ategeza kuba umwe muri babiri niba bakora neza bose ariko hari umwe ategeza kubasumbira bo Abera arakora cyane mu bisanzwe ndavye ibikorwa ko ni nawe amaze kuja hanze kurondera amakorabo ego na Sabasi arakora mugabo Aberi nawe rikatumwa encourage arakora cyane uvuga Aberi ari hejuru kuri Sabasi ntabwo navuze ivyo navuze Sabasi arakora mugari kandi ntore Aberi ko Aberi nawe arerekana ko akora cyane ariho n'abandi n'abakinyi ba filme naza ko hamame no kuririmba baragerageza Fanny Kamikazi Bo Kamikazi yakoze ibikorwa byinshi ndafise droit yo gusigura Kamikazi yakoze ibikorwa byinshi kandi bo yashikije ahantu iyi industry yanuzeye ya music hari aho yayishikanye mugabo turavye muri iki gihe Fanny ni wari karakora rero ni Fanny so muri hariho mu ba producteur bazaro Jobe na Happy Live bo Jobe twarakoranye igihe gito hama Happy Live nawe bo turiko turakorana jewe rero ndaba kubera umwe yarankoreye ubundi yarankoreye Happy Live no bakora neza hariho Chiza Joseph na Joker
mbo jewe nta nubwo nirirwa birisobanuye, nta nubwo nirirwa ndavuga cyane, je ndamwemera cyane Mutama. Oya Ciza Joseph vraiment nta numwe atabibona ko ari karitanga, turetse no muri movie tumuretse no mukirabona iterambere kameme onye nuco bibona. Hariho Aline na Alvera. Bo jewe ndabisobanura kujya nasobanuye Cafani ni ca Kamikazi. Aline vyuka yararirimbye nawe nyene, hari ahantu yageze n'ukuri twese turabona ko ari muririmbye ari kabikora neza. Hama Alvera nawe nyene arakora, mugabo muri iki gihe Alvera kubera Alvera niwe ari karakora. Hariho Muco na Dodo. Muco na Dodo, mbo Muco na Dodo. Noneho bose ko banyinspira cyagore ndedekinde. Mama we. Bose tuvyumva kumwe, bose n'abakozi barakora. Mugabo rero ngaho mwiye mvuga umwe. Dodo ariko arakora cyane muri ibi bihe. Naho jeje. Oya. Ariko Muco nawe ariko arakora biravye. Ariko arakora rero je ngaho wancanganije n'ukuri ndabura uwo ntora n'uwo ndeka. Kubera bose bariko barakora. Kubera je sindi ko ndaba nguru tuwundi. Ndabura uko arakora pour l'instant. Bajya nakubwiye tuyararutuyu sinavuze suko barutana. Ahubwo uri ko arakora ni waboneka. Rero aba bariko bakora bose nubona notorana. Urutuwundi, mbo urutuwundi wo tuguma tubona ibikorwa byiwe cyane ni Dodo. Reka tugushimire cyane wagize neza kutwitaba muri studio yacu. Twizera kandi urumva ko muri kumadutegurira Sanita partie 2 nibaze uko vuba cyane twabatuma kugira ngo mudushikirize igikorwa mu mere y'abafanzi bacu mu byo twitaba. Sawa murakoze cyane, nanjye ndabashimiye Home TV, nukuri Imana ibamezagirire cyane.